Da SILVA warafashe ingingo guhagarika ibikorwa muri WAKA LIGHT TV iciyumviro cavuye hehe vyagenze gutega Da SILVA cyane ariko ni SILVA nabonye nk'umuntu afise abakobwa benshi bo hanze abigeme bari mu bihugu vya Buraya Da SILVA aragendanye nabo cyane ico caje cuhira gutwara umukobwa Starboy yari yafashe nk'umugore wiwe ariko Da SILVA arashiramo ikirenge amutwara umugore ni naco caje kuvyara Da SILVA cameraman gezaho avuga ati je haragezaho nkora ibikorwa vyanje kubw'uyo mwigeme Da SILVA umwigeme yitwa Regina ni giki kuri SILVA pas de commentaire nta utabizi neza yuko umwige muri kumwe nawe mu rukundo yahoze ari umusheri wa Starboy bira ni vy'ukuri canke n'ibinyoma Da SILVA kuvuga ijambo izina Akezdan ntaco vyoba vyishe mu kiganiro utamusavye urushaga Da SILVA ntidukora ibintu mu nyumeje dutangure kubona ibindi bintu ntituyaga umuntu tuvuga izina ry'umuntu hanyuma ejo dutangure kubona ibindi ntaco vyoba bitwaye Da SILVA abigeme benshi baciye muri WAKA LIGHT TV warabonye hari nabo bagiye barinjira baraja mu rukundo na CEO wo twibutsa amazina y'abigeme we uzi baciye muri WAKA LIGHT TV ari yuri bagiye mu rukundo na CEO wa WAKA LIGHT TV unatubwire n'impamvu wewe wobona ati hari impamvu ituma CEO aresha abigeme baje gukora muri WAKA LIGHT TV bo ico Yes, bantu bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute meze neza ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni Mr Suto cawa Mr koresha umwanya Mr vuguta vyume vyumye na kanyamuji ni Mr Tugesho niyo mpamvu tugomba Tugesho na Da SILVA cameraman manager yahoze ari manager wa WAKA LIGHT TV ariko gusha kuri no saha nta kiri manager wa WAKA LIGHT TV ahubwo ni CEO kuko yaduze etape SILVA turakura mu kije tugereza ikaze nini cyane hano mu bwami bwakoresha umwanya media uraho ikaze SILVA baza nk'abafise ubufasha kumbe bantwara mu mwijima yameze neza koresha umwanya abafananzi bawe mumeze fresh abo ninjiri jama miliyoni banyifuriza mpimba nivyanje bagatwara niba banja tuyaga niba banja yera niba banja iyi ni vibe igeretswe ku yindi ni content ni super content kumaze kubona akoresha umwanya ukabona Da SILVA abari muri rugira wake Da SILVA warafashe ingingo guhagarika ibikorwa muri WAKA LIGHT TV iciyumviro cavuye hehe vyagenze gutega Da SILVA imbere yuko tutangura uramukanya neza na neza bo abakunzi bawe hama nabonye vraiment bakwitayeho courage jewe gufata icyumviro cyo kuvuga ngo mve muri WAKA LIGHT TV nuko nawe wagifashe ukavuga ati buje ndafata icemezo ko cyo kuva muri WAKA LIGHT TV peut-être ngiye gukora ubundi buzima ya n'ubundi njaro uko nyene yes gukora ubundi buzima bufatiye kuri TV online ni giki wabonye muri TV online Da SILVA wewe wari manager warabona agafaranga kinjira nagasohoka urazi faiblesse na point fort za TV online SILVA we nirihebanga yabonye aravuga ati bugiye ibintu na je no bikora vyogenda neza kuvuga ngo uko no bikora vyogenda neza kujya nawe vyakugendeye neza nanje niko bizongendera neza cyanye se wanashaka je ngiye gufyatura amatafari kugira mbandanye ubuzima TV online sindiko ndazinjiramo cyane nkuko bigiye nkuko wewe uvyibaza bura yuko umuntu arahindura ubuzima akaja mu bundi buzima bivuze yuko ibanga rihari gusa muri TV online nkuko je namaze kubitahura kuko sigiye kinto yandabimazemo bivuze yuko ku kintu cerekeye agafaranga TV online urinvestisa mu gihe utaratangira nawe kuronka icyo ufata kandi ndazi yuko nubwo washoboye gupostinga yuko hari ikintu cye washoboye kuba urunguka muri TV online ndazi yuko atacuragira ahubwo uracakora uracakora TV online rero ni cya kintu kiragukonsoma ugashira nk'amafaranga utazi kuzoyagaruza cyane utazi kuzonabiheba mu bisanzwe rero urashiramwe gusa hama Imana ikikorera ivyaye Da SILVA kuvuga ijambo izina Akezdan ntaco vyoba vyishe mu kiganiro utamusavye urushaga Da SILVA ntidukora ibintu mu nyumeje dutangure kubona ibindi bintu ntituyaga umuntu tuvuga izina ry'umuntu hanyuma ejo dutangure kubona ibindi ntaco vyoba bitwaye Da SILVA bo bivanye na contrat urabizi nawe byagushikiye peut-être wowe ngira ahubwo nibiriko birakorohera urazi ko utari unari kure ko zangaha nye gusa bo kontra zirarutana urabizi kontra nasinye hari n'igihe usanga atari wowe wasinye bivanye nuko umuntu muyaguka mu gatoke
kontra yawe ivuga uko ati nanje ndapropose ngira uko uvyumva gute kugira duhurize hamwe ya biravana rero bivana n'ivyo uzobumbagije cyane se biravana n'uburyo uzobumuvuzemo ya bivana n'uburyo uzobumuvuzemo. Akesi ni giki kuri Siri? Akesi n'uwahoze ari CEO wanje kandi yamfashije yafashije byinshi yanyunguye ubwenge nkuko nama nabivuze ya ico nico kintu ca mbere nyamukuru ndamushimira. Ibisigaye ni vya bindi twaririmba ngo bahembye ntica ntikize kurabibona ya nubundi nuko biba bimeze ariko uko biba biri kose umuntu arashima man umuntu uko biri kose arashima. Imigenderanire iri hagati ya SILVA na WAKA LIGHT TV n'umwigeme yitwa SAUDA ihagaze gute gushika kuri no saa? Nawe urabizi kuvukiri muri WAKA LIGHT TV je SAUDA ntitwayaga ibintu byinshi ya bivuze yuko gushika n'isaha ni kwa kundi nyene Da SILVA numwe mu bantu namenyanye nabo turakorana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, turakundana cyane, turasangira amavyi, duca mu bintu byinshi cyane, ariko ni SILVA nabonye nk'umuntu afise abakobwa benshi bo hanze, abigeme bari mu bihugu vya Buraya. Da SILVA aragendanye nabo cyane, ico caje cuhira gutwara umukobwa Starboy yari yafashe nk'umugore wiwe, ariko Da SILVA arashiramo ikirenge amutwara umugore, ni naco caje kuvyara Da SILVA cameraman gezaho avuga ati je haragezaho nkora ibikorwa vyanje kubw'uyo mwigeme. Da SILVA umwigeme yitwa Regina ni giki kuri SILVA? Pas de commentaire. Aha turi ngaha kuri plateau SILVA ntaco duhisha kuko nta banga rihari, kuko nta utabizi ko umukobwa uri kumwe oya SILVA nta utabizi neza yuko umwige muri kumwe nawe mu rukundo yahoze ari umusheri wa Starboy. Ni vy'ukuri canke n'ibinyoma? Jene baza yuko ari ibinyoma kubera yuko ubizi gute by'ukuri ko turi kumwe cyane se ubizi gute ko yuko twa dukundana sanze nimba twarakundanye tugahebana naho ubimenya gute? Ikintu no gusanya mukuru ntuvuga ngo je nafashe decision yo kugura TV yanje ngo kubera yuko ngo uworeje nuvuze ico nzi cyo nuko TV online no kuvuga television chaîne yanje ya YouTube ndayifise kuva ntaraza muri WAKA sibyo ya imaze muri WAKA ndahamaze imyaka ishika 3 twariko turaja mu myaka 4 none gasha nijyari wozo vuga yuko TV nayuguruye kubera naka ahubwo nari nsanzwe ndayifise ahubwo nashatse kuyikorera ko kugira bigende neza. TV yitwa Accord TV muguna saha yitwa Da SILVA cameraman media sivyo media TV kubw'ivyo rero nibaza yuko atakibazo cyo biba binteye, ariko kibazo c'abigeme SILVA kibazo c'abigeme bari mu bihugu vy'abarabu cyane SILVA yaragendanye na benshi cyane kuko ndanabizi hari nabo twamenyana kubera we nyene uravyibuka vyinshi SILVA. Ariko uyo mwigeme numwigeme jewe yandondeye cyane arambwira ati burya je ndumukenyezi wa SILVA ndumukenzi wa SILVA umuhungu yitwa Starboy ndiko ndamwitwarira ibintu ngiye. SILVA urahakana neza yuko uyo mwigeme Regina tawuziga SILVA? Bo peut-être urumva kumenya umuntu muramumenya sivyo ndamuzi ikibazo kiri ya ndamuzi ariko kuri profile yawo hari kondesi ariko umwana wanje ni SILVA uno musi atwemere ko afise umwana, ariko igihe cyose twabanye muri WAKA LIGHT TV sinigeze menya ko SILVA afise umwana yavutse ryari yavutse kuri ndega SILVA. jewe ukuntu umeze ikoresha umwanya urasanzwe unzi ndigwica ruhoze ntushaka kumenya ikinyoheye ntushaka kumenya ikimbabaje bivuze yuko vie prive yanje umwanya munini simbashaka abantu bayimenya gusumba. Vie prive yawe niho bashaka ko abantu benshi bayimenya gusumba. Ni Da SILVA cameraman media TV igiye gutangura kubahereza show nkuko SILVA asanzwe ari umukreateur asanzwe ari umuntu akomeye cyane ku kintu kijanye no gutanga show. SILVA ibintu vya media ibintu vya TV online urabimazemo igihe imyaka 3 yiko yaba 4 ubirimwo uramezi make cyane. Ego SILVA yasinye kontra mu kwa kane twasinye kontra rimwe mu gihe yaramaze igihe kirekire cyane atari bwasinye kontra. Vyavuye ko kugira SILVA atebe cyane gusinya kontra atebe bo vyavana n'ibikorwa canke se WAKA LIGHT TV nta utazi ko nayijemwo iri mu kibazo cyuko Landry yari agiye sivyo twari tuciyungunganya burya kontra ni bimwe nakubwira kontra ya mbere ni mu mutima ya burya wanashaka hari igihe nagiye gusanga kontra nari mfise nziza ariyo yarafite wari dufitaniye uyu mutima gusumba ijya twandikiraniye ya
Silva kwanza imbere ko tubandanye kandi agukeza uraberewe Silva usigaye wambara neza cyane kabisa kuko je ndakuzi kare ndakuzi utambara impuzu nk'izo ndiko ndabona utambara ibirato vy'amafashion nk'ivyo ndiko ndabona Silva ikibazo cibikorwa vyiwe kigiye gutangura ryari agipanze gute ivyuma bimeze gute arasaba ubufasha bamuterere bamugurira ivyuma cibure yarabihejeje vyose Bo uvuze ngo ndasaba ngo canke ngo narabihejeje n'umwami yarati rushinge nta numwe yama abayeho yikwije sivyo ya ni uranabizi deja urazi ubuzima tubayemwo urazi nyene tumerewe jewe gusa ikintu nyamukuru apaka y'ibindi je ikintu kingoye uyu mwanya ni ntuze ni machine kamera yo urazi ko nari ndayifise bro kamera zo nari ndayifise nahikora urahazi gusa je kwera yuko abantu ntituvanye nabi kucerekeye kontra naho hari ibindi bintu bisabwa kugira nanje nzotangire gukora nkuko nawe byashoboye kugushikira ya amafaranga agera ku miliyoni Silva yaramworoheye kwemanga ata amafaranga nzoyariha canke vyagenze gute amafaranga agera ku miliyoni umuntu yoba yishuzwa biravana ni bimwe nakubwira kontra ya mbere n'umutima bivanye n'izo nakoze muri waka uzi gute ko batavuze ati genda ukore man turayahebye ya ariko hari ibintu dushaka kumenya ejo nituzobona ibindi ngo burya hari ibintu yaduhishije waremeye kuyariha canke barakubwiye ati genda ukore gusa nta kintu bambwiye ati genda upambane nkuko wapambaniye WAKA LIGHT TV gusa hari bizosabwa mu nyuma Silva maze kuva mu mabanga yo kuba manager wa WAKA LIGHT TV ninde yamusimbuye ninde yamusubiriye Silva canke n'ubu nta manager araboneka kuba udakurikirana abantu waho ahoruri badakurikirana ivyo wawe nta mpamvu nawe yo kuja gukurikirana ivy'indani muri bo mu gihe nabivyo wawe batareka barabikurikirana c'est vrai que nta kintu na kimwe nzi ngaho kuri ico kibazo nta nakimuzi ego Silva mwabanye igihe kirekire na Kesdan mwakoranye ibintu bijye bitandukanye mwacanye muri vyinshi ndibuka naje muri WAKA LIGHT TV mumbwira ataha muhungu komeza umutima ntiwifate nka babana bavutse mu vyuzuye wifate nka wa mwana ahubwo akeneye kurondera akeneye kwibeshaho kuko vyasaba inguvu nyinshi cyane kugira tugere aho tugeze gushika kuri no saha nike kintu Silva yafashije cyane WAKA LIGHT TV nike kintu Silva cyamunaniye gushika ko muri WAKA LIGHT TV Bo ikintu cyambere cyananiye gushika ko nubwo bibaye twagire tugishike ko ni nagashimwe kazoza kitirirwa izina ryanje Silva Award sivyo ikindi kintu ico nashitse ko naco narakoresheje inguvu nyinshi zirenze ya narakoresheje inguvu vraiment kuri ivyo inguvu wakoresheje rero mwujya mwanya ntukaziririre ahubwo ririra inguvu giye gukoresha uyu mwanya kugira ukorane inguvu ya Silva yaje muri WAKA LIGHT TV WAKA LIGHT TV ifise ababone bangahe avuye muri WAKA LIGHT TV ifise ababone 93 birenga yaje muri WAKA LIGHT TV ifise ababone bangahe Bo sinibuka bivanye n'ukuntu naje muri WAKA LIGHT TV ivya TV online ntarabitahura cyane peut-être nyira ico nyirazomutumira CEO asanzwe arongoye ikinyamakuru WAKA LIGHT TV hari ico azokikwishurako nk'umuntu w'umutima kuko arazi ivyo nakoze peut-être arazi aho nageze biri canke kwanza ivyo narimvuze ntibishoboka kubera yuko narimvuze ati nkunze ndabe ikiganiro ca mbere je natangiriye ko urumva ntivyokunda ntago nobibona yakubwivyo aba subscribers gusaho nayivanye babafana barahazi naho ndaishitse bantu nyene barahazi singuvu zanje singuvu za CEO singuvu zakoresha umwanya singuvu zo usanzwe ari we wese ajya muri WAKA LIGHT TV ahubwo twakoze nka association sivyo kugira duhurize hamwe za nguvu kugira dukore ikintu kinini ya mwakoze nka association kugira mugushike kuco mwifuza Silva uno munsi WAKA LIGHT TV yoshikana abantu 100 kumengo niyo ndoto ihari muri WAKA LIGHT TV niyo kampanye barimwo bibaza ko Silva yohabwa ikibanza kimeze gute nko muri celebration yiyo yo kwigina iyo ntsinzi yo gushikana aba subscribers 100 bro urazi yuko umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu niyibuka ivyo nakoze sava urumva ko ari ikindi kintu kinini ya bizofasha mugana atavyibuka pado problem bro ubuzima buzobandanya nta ngorane ntoya ya nta ngorane ntoya Silva agiye gutangura ibikorwa vyiwe nyezina ku gatwe kiwe n'abahe bantu baciye mu mino ya Silva atazigira yibagiye
babanye nawe muri WAKA LIGHT TV ndifuza kumenya nk'amazina 2 canke 3 Silva yavuga ati jewe vraiment aya mazina igihe cyose nabaye muri WAKA LIGHT TV ndetse n'ubu ndayivuyemwo aya mazina ntazigera mvamwo kuko twabanye neza twakoranye neza. Uwa mbere ni Mr Koresha umwanya bro, ugira kabiri n'uwitwa Radio kuko n'abantu baje bahansanga n'abantu nagenda ndibira amasekre menshi kubijanye n'ikinyamakuru WAKA LIGHT TV cyane se kubijanye na creativity yo kuvuga ati dukora uko kugira bigende uko ivyo byo ndazi yuko mubizi nubwo atabari ngombwa kugira umuntu abivuga. Abo nibo bantu babiri nazopfa nibagiye. Silva avuze ati abantu tuzova yibagiye babanye muri WAKA LIGHT TV nikoresha umwanya jewe na radio akorera Royal ubu radio. Silva abigeme benshi baciye muri WAKA LIGHT TV warabo babonye hari nabo bagiye barinjira baraja mu rukundo na CEO. Wo twibutsa amazina y'abigeme we uzi baciye muri WAKA LIGHT TV ari yuri bagiye mu rukundo na CEO wa WAKA LIGHT TV. Unatubwire n'impamvu wewe wobona ati hari impamvu ituma CEO aresha abigeme baje gukora muri WAKA LIGHT TV. Bo ico kuresha abo bareshwa n'abaresha ntago ndabizi kuko bitangira ari imikino ugasanga vyabaye akamara mpaka sivyo ya hama amatwi nsumira n'uwitwa Nice Sky bo undi yahakoze muga ntibigeze bakundana yaritwa Dem Sky undi yaciye azani SAUDA na ntoze na Briera na Gomez ya Gomez vyiwe nta birebire ndabizi ko ahubwo Gomez na mwibagiye nashaka ya nabakobwa mengo bashika bane mbatari batanu bakoze muri WAKA LIGHT TV ndahari baca mu rukundo na CEO. Oya navuze uwonzi by'ukuri ni SAUDA nunda amatwa nsumira ni Nice Sky nundi Sky nimbarinde Dem Sky Dem Sky ntibigeze bakundana nta n'imigenderanire bagiranye ya abona bigeme CEO WAKA LIGHT TV ari wa Kesdan yajanye nabo mu rukundo ntago ari wo yajanye nabo uvyumve neza uravyumva navuze nti amatwa nsumira uri siri ni SAUDA n'abandi bose n'amatwa nsumira ntabyo ariko urukuru niyo nkurusi kandi umuganugana kariho so kuba yarajanye nabo mu rukundo kimya system ahusije ndabivuze. Mbe Silva wewe uwo yajanye nabo mu rukundo yakoze muri WAKA LIGHT TV nini? Nta numwe nimba hari muvuge ndagwaye ruhusha icambere urazi ko miri Framel reka ndakubwira ahubwo ngo nundi munani nibagiye none kuko bibagira kandi warigeze kubana mu rukundo ya urumva ntitwabanye mu rukundo ahubwo namusavye urukundo aranka urumva uwo ntimwabanye mu rukundo uranywa n'ishano Silva urajya n'isumu frere ivyo ni ibintu bisanzwe ntago tugiye kubigaruka nko kuko ivyarenganye vyararenganye ya ivyarenganye ego ni Da Silva cameraman Media TV igiye gutangura gukora uyu ni Silva azwi ku izina rya manager wa WAKA LIGHT TV kuba atari babizi ntakiri manager wa WAKA LIGHT TV ahubwo ni CEO wa Da Silva cameraman Media kuki TV wayikuye ku izina Accord TV wishira kuri Silva cameraman TV. Abafana barabimbwiye ati iryo zina riragoye iryo zina riratugora haba no kwandika ahubwo ikintu gihari rondera uyita izina ryawe benshi barampropose bakambwira ati kubera iki utari kuyita izina ryawe ya mu bisanzwe uyu mwanya Media TV ntirikaraja ko numwanya ni Da Silva cameraman sivyo ya bizoja ko umunsi wa press conference ariho nibindi navugenga ndababikiye haba kuri film izotangura y'ubuzima bwa Silva haba nibiganiro nyene bigiye gutangira true story yiwanje ya urumva neza ko Silva araje mu gakino tumuhikaze twe twatangwe kumenyera gakino ndabona ibintu bigiye komera neza. Silva reka ndagushimire cyane nimba hari ubutumwa butoyi wohereza Kesdan ku nshuro ya mbere Silva ubutumwa butoyi kuri Kesdan dusozera ikiganiro.
bo icambere nkuko yama bivuga yuko atanzigagira y'umuntu sibyo nuko nanje nawe nyene ndamutumiye kuzoza muri conference yanje akaza kwifadikanya na da SILVA cameraman nk'umuntu twakoranye neza nk'umuntu twasonzanye kuri tele twafunguranye turi kumwe tugahaga twese turi kumwe donc tukaryoherwa turi kumwe nugatanga inzoga muga twarasangira kamwifana nka inzoga man kubw'ivyo rero abafana banje abafana ba da SILVA cameraman YouTube channel yanje ni da SILVA cameraman haro nibindi bikorwa biriko mwoza muraba murateramye mu gihe ntaratangira gushaka ibindi bishasha. Yes SILVA ndagushimire cyane ndanaguha ikaze kandi n'undi munsi nitwagukenera kuri koresha umwanya media uzubanguke kuko twabanye neza ndetse wanavuze neza yuko ari jewe na radio utazopfa wibagiye twabanye neza tubana neza ikizoshoboka tuzogifashanya SILVA ndagukunda cyane ndakubaha ndakunda abantu badukurikirana sindabita abafana ndabita abantu b'umutima ndabasaba kutazocika intege no kunshigikira ndetse mutazocika intege no gushigikira urundi rwaruko rukurakora rurondera ubuzima murakoze cyane ni behind camera Pak Salaba Nyanzobe Kazungu ndabakunda cyane bye bye